Wagwan, blessed people out there. Mambo vipi? What's popping on, ladies and gentlemen? Good morning, good afternoon, good evening. Ikitokana na mahali ambapo ulipo. Kama kawaida, kushaona picha kama hii, kusikia sauti kama hii, make sure it's your boy, the one and only Jefferson Barge, the host. Chingwa kanitaka kusayukia behind the camera, nyuma ya kamera. Niko pamoja na kijana wangu, niite NGM Dukore. Karibu sana, je kuganira ku byagiye bivugwa kuri BMI. Welcome guys. Alright, hari neza ku munsi wa kane kwigenekezo rya Indwi kwezi kwa11 mwaka turi 2024. La vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau, le rappel sur gay sans cœur ni peur. Alvin Smith asaba ikigongwe neza umuririmbyi yakoreye amakosa ndetse asaba ikigongwe namwebwe abakunzi b'umuziki muri rusangi ngaha muri BMI. Alvin Smith avuga ati ibyo nakoze byose nabikoze guhubuka bwari ubujiji bwanje, ndasabye imbabazi Melanin boy. Ndakwibutsa yuko amakosa yamukoreye mwarayumvise, amakosa yamukoreye hariho kumutoborera amapine y'imodoka, hariho gusohora indirimbo ari kumwe na DJ Fernando, indirimbo bise nshaka kumera nk'abandi, amajwi ya Gusto Melanin boy atamixinze atameze neza ari nka draft. Bona yuko kwari kumusebya, kwari kumutesha agaciro imbere y'abantu, imbere y'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusangi kugira ngo ashobore kumwankisha. Alvin Smith ntiyabihaririye, yaravuze ati ibyo bikorwa, ayo makosa mabi acafuye, ayo makosa bishe narayakoze, gutyo ndasabye ikigongwe namwe bwe byo bashikira nawe byo gushikirwa kosa, ndasabye ikigongwe Melanin boy utanka yaravuze ati ikigongwe ni cagusa ndakiguhaye ariko bikwigisha. Alvin Smith yarasabye n'ikigongwe mwebwe abasanzwe bamukurikirana canke abakurikirana umuziki muri rusangi, mwebwe mwaramugirira ikigongwe, mbega ho mubona izo mbabazi Alvin Smith arazikwiye? Duhurire muri commentaire mutubarire ukuntu mubibona. All right, turakomeza n'amakuru yacu neza ku muririmbyikazi azwi izina rya Monia Flair. Ubona yuko umuziki wiwe usa nk'uri kurakura neza mu ndero. Monia Flair inyuma yo gukwiza miliyoni y'ama views ku rubuga rwa YouTube, novuga indirimbo yiwe yise High. Indirimbo yiwe yise High igakwiza umuriyoni w'ama views kuri YouTube. Indirimbo yindi yiwe yakwijije umuriyoni w'ama views ku rubuga rwa YouTube. Yo nayo si yindi, indirimbo yakoranye na Big Fizzo canke Desderatus mugana yandi mazina, indirimbo bise Faible. Nayo nyene byamaze gukwiza umuriyoni w'ama views. Bihariya ku rubuga rwa YouTube, ushobora kugenda ukayiraba nayo nyene vibrating. All right, inyuma ya Monia Flair turakurikiza neza amakuru yacu ariko aravugwa kuri Big Fizzo Mugani Desire ndetse nandi mazina menshi. Big Fizzo kwigenekezo rya 14 ukwezi kwa12 umwaka 2024 neza azoba ari neza mu gihugu cya Canada ahazwi nka Edmonton, aho azoba ariko arakora igiteramo kidasanzwe ariko aratanga umunezero ku barundi basanzwe bahariya ndetse n'abanyamahanga bibereye hariya. Of course ubona yuko ibintu byo bimeze neza cyane rwose. All right, muko bizogenda bigenda ukigiteramo kizo cyagenze here kuri Akiwacu magazine, amakuru muzogenda muyahabwa, any updates, any exclusive news muzohora muzibona muzikurikirana ngaha kuri Akiwacu magazine. All right, tukiri ngaho nyene tukiri kwa Big Fizzo. Ni Big Fizzo ubona yuko ku rubuga rwe rwa Boomplay ruriko rukora neza, ubona yuko album ziwe zibiri, double album ndavuga Legendary ndetse na Desderatus, ubona yuko ziriko zirabikora neza, ziherutse gukwiza umuriyoni w'ama streams. Ubona yuko ni ikintu kimeze neza cyane gose, ni ikintu kimeze neza. Ubona yuko umuziki w'u Burundi uburi kurava ku ntambwe imwe uja ku yindi ntambwe. Ubona yuko umuziki w'u Burundi ntukiri kuri YouTube gusa. Abenshi babibaza bati indirimbo z'abarundi ziba ziri kuri YouTube gusa, ariko no ku zindi mbuga ziba zihari. Ndavuga rero nka Boomplay, wumva yuko Big Fizzo aherutse gukwiza umuriyoni w'ama streams. All right, dukurikiza amakuru yacu neza hariya kwa Double J Bad Boy Killer canke Mugisha Jean Junior ndetse na Kiriku Akili canke niyo nkuru Akbar Yusuf. Ubona yuko aba bahungu babiri Bad Boy Killer ndetse na Kiriku Akili bafise igiteramo kuri no munsi mu gihugu cy'u Bufaransa neza i Paris, mu giteramo bise Paris by Night. Ubona yuko abasore baza kuba neza bari kumwe n'abaririmbyi babiri basanzwe bava mu gihugu cy'u Burundi. Abo nabo sabandi ndavuga Mona Walda Mokenzi canke Mad Girl ari kumwe na B-Face on the flow, Kamakawa Kamadawa, Rap Yuda, Rap Commando, Rap Taichi nandi mazina menshi muziki wagiye umuhereza. All right, aba ririmbyi rero ko ari bane baza ko bari neza uno munsi mu gisagara ca Paris. Ubona yuko baza ko ari ko bararyohera abarundi babahariya n'abafaransa bahariya. Stay tuned
igitaramo kizoba cyagenze byose muzobikurikirana ngaha anye kama kawaida. Yes of course sinosozera ntakubariye ku ndirimbo zagiye zisohoka muri no minsi ubona yuko ari indirimbo ziriko zirabikora neza, indirimbo ziryoheye ugutwi cyane gose nkuko musanzwe muzi abaririmbyi b'abarundi muri no minsi bariko barakora amahits, bariko barakora indirimbo zanditse neza, indirimbo wumva yuko ziri mu bwenge. Sitokoje nyene bandabyumva nimwe murashobora kuvuga muti reka tugenda tuzirabe tuguhinyuze. Alright, indirimbo ya mbere no kubwira imeze neza mazi imisi mikeya isohotse. Ni indirimbo y'abaririmbyi babiri bagize umugwi witwa YM Music, bona yuko ari abasore basa nkaho nabo nyene ari bashasha, bona yuko ari umuririmbyi Satbi Bizimana Abubakar Karum ariko arabazana muri game. Ubwa mbere abasore babiri twabonye neza na neza igihe Satbi yarafashe indege mu kirere yerekeza mu gihugu ca Belgique aho yaragiye gukora igiteramo. Bona yuko abasore babiri bari kumwe abenshi bari bagiye bati none abasore babiri bari kumwe na Satbi ku kibuga c'indege bamuherekeje ni bande. Abenshi ntibashe kumenya baribo, ariko kuri no munsi no tubona neza yuko bari bamaze imisi bakora igikorwa, bari bamaze iminsi bariko barategura igikorwa bari kumwe na Satbi. Bara yuko ari igikorwa kimeze neza, gifite amasanamu koso y'amasanamu ameze neza, irimbitse neza, ubona yuko ari indirimbo bise Komsa. Ni indirimbo yitwa Komsa y'abaririmbyi babiri bazwi ku izina rya YM Music bari kumwe na Satbi. Indirimbo iri ku rubuga rwa YouTube, ushobora kugenda ukayiraba ukayivibrating. Indi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Metu Brown, indirimbo yise Nobody. Nawe nyene indirimbo iri kuyabikora neza, ubona yuko ari indirimbo iryoheye ugutwi, sina amasanamu meza. Genda muri YouTube ubirabe maze uze umpenyuze. Indi ndirimbo imeze neza iryoheye ugutwi, ifite amasanamu meza, ni indirimbo y'abasore babiri bazwi ku izina rya Dino Boys. Indirimbo ubona yuko bise Mila. Ni indirimbo bise Mila, ubona yuko iri ku rubuga rwa YouTube, ugenda muri YouTube yawe ukandika Mila by Dino Boys, ubona yuko ica izamaze ugashobora kuyivibratinga ukayiryohererwa. Of course hagati aho abaririmbyi bagera kuri batatu, aho ndavuga nka Joel Houghton ari kumwe n'abandi baririmbyi babiri, Dramati, Baby Killer hamwe na DJ Fernando, bafite igikorwa bariko barakora bamazemwe iminsi bategura, baririmba, bashootinga ama video. Ubona yuko ari igikorwa gisa nkaho cyageze ku mugaragaro kuri no munsi kugerezo g'icenda ukwezi kwa11 mwaka turi mu 2024. Ubona neza yuko bagiye kugishira ku mugaragaro anytime, bagiye kuyirekura iyo ndirimbo. Nawe nyene ni indirimbo izo imeze neza, twisunze agatrailer bagiye bashira ku mbuga zabo zitandukanye. Urabona yuko ari indirimbo iririmbitse neza, abenshi bamaze kuvuga bati iyi ni hit kuko ikozwe n'abasanzwe bakora ama hit. Joel asanzwe ko ari we producinga indirimbo agakora ama hit atandukanye. Dramati niko kuko asanzwe gukora ama hit. DJ Fernando nawe nyine niko kuko na mahits, bisigura ngo ni indirimbo igiye kuza, ni indirimbo bise Tujane, ni indirimbo igiye kuza umva yuko nawe nyene uko biri kose tigezwa kuza ari hit. Ndabashimire cyane ko mwafashe umwanya murakurikirana Akiwacu Music kuri no munsi, ndabatumira no kugenda mukurikirana ibindi biganiro ndetse n'izindi nkuru zigenda dushira nganye kuri Akiwacu Magazine ku rwa Facebook ndetse no kuri YouTube ni Akiwacu Magazine, kuri Instagram ni Akiwacu Magazine, kuri Threads no kuri Twitter canke X ni Akiwacu Magazine. Don't forget to subscribe, don't forget to follow, no kulikinga. Je vous aime beaucoup. Ciao ciao, hasta la vista. My name is Jefferson Barga, aka The Horse. Canke bakanyitaga usabe kuyebenda kamera bari kumena NG.